Mbona unapendezaga kila siku mama? Lazima sasa sisi tuko kwa la bosi. Ni defo yako. Hata ndo kawaida yetu. Ukamuzinza ukasanavyo. Msagato tu. Nasikia ukimsikia la bosi unaona tu vitu vyote na wanyuma yake watakuwa Nasema kwa wanasema mnavala la bosi, fasi yote ni la bosi, masoko ni la bosi, na ndani ni la bosi, kila kitu. Na hombo hapa nasikia na sote ni la bosi, boka ni la bosi. Karbo. Na uno musani arigera akoreshereza abafanzi biwe n'ubufuka mu. Achakuza sana ufuka mu. Sitake wote wala bosi nani toke mu roka ndipo mu komanda la muka. Siwezi kulikubali au macho tulote ya lilike. La bosi pia hapa tukunyangule. Ninda kisenga. Sugaya. Kari muri nako muri 2020 ni Burundi Best Act. Umumva sinari kugenda mu Uganda kubera corona. Akaga kabiri niko naronse East Africa Super Hit ya. Ego Pakuchera yakoze amateka 2020 ya twarabibonye ku matatandukanye. Natasha wa Pakuchera yakoze amateka ndetse n'indirimbo yakorewe hanze y'igihugu. Akuri wowe bigwa iri heshusho cyangwa kuri wowe wavyakiriye gute? Je ndashima reka gusa mvuge ndashima kandi merci beaucoup abantu bose batoye Natasha. Ndashima ndafise umunezero nari hariya turi na group ya ndashaka kuzigira ndafanya nazo nani ya mungire nazo no je fais okay ça va wanangu naye anataka kuni ibindi bibazo biri cyangwa bitatu batabajije. Okay, Natasha bivanye no kungene ubona hari insinzi y'abantu bakurindiranye gishika cyinshi kuri wewe ino vibes wari wayiteguriye bigende ndibaza sijyo nyene umurundi wese atoye sabaririmbye gusa me umuntu wese agira ibintu byiza utegeza kuronka abantu baza kukwakira. Gisi Natasha kandi imvura sinzi mwaronse imvura Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na mutagishigikirana badashaka kwemera y'ukuri yagiye guserukira igihugu. Ndabasengeye ku Mana ndabakunda nta kintu nabashira yo amina ndanoma. Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na Sheba yaragiye sana igatuma muvuge ibintu bya telefone mukoze. Hama 2021 turabonye indirimbo wakoreye hanze yatwaye agashimwe ariko tubwire ni ikihe kigo cyaguye cyo gukora indirimbo mu kindi gihugu bikabona ko ishobora gutuma gutwara agashimwe hanze. Si indirimbo ya mbere kubera amaze kugitwara ari icuro ya gatatu. Urumva rero ndiko ndakora Ego Natasha Labamba amwe mu bantu bagwerekeje ugiye kuzana ubushimwe ndetse abarundi benshi cyane abarundi benshi baragukeje ku gashimwe washobora kuronka mu mwaka wa 2021. Uyu mwaka ugiye gukora gute kugira ushobora kuzana ubundi bushimwe butandukanye? Nkuko musanzwe muziko Natasha akunda kuririmba ndakunda akazi kiwanje murabizi Natasha sikumunezero ndibaza nzokora bazi mwaka rero murindira ibintu byinshi collabo festival novuga indirimbo zanje je nyene ibintu byinshi na kategoria ego Natasha mwadukoreye byinshi ndetse wakoreye byinshi umuziki w'u Burundi ariko gushura umwanya randiko moto sinajeje nyene ari umukunzi wawe umufana wawe twaravye ko icyo twokora ngakubwira cy'indege tunakuvye babizana ikibazo abapolisi usanga yababwiye nabi byo gusanga yamenagura ibintu ariko umuntu uwo mufana arifuza ari ikintu kinini cyane yifuza ariko kandi utabonetse no samakofi utabonetse gushobora kugenda ukundi ko nanjye nkaba nk'umutanigwa bwo kudikorera
makuru pourquoi pas barundi batugenda basamenyesha makuru ahubwo reka dutera kama abandi baririmbyi niyo basohoka bazogende batwaye abamenyesha makuru kuko utwaye abamenyesha makuru icambere bituma ivyo bintu uyo muririmbyi agiye gukora bishika mu mwanya muto kandi bigashikira abantu mu bubangutse ntangere nibaza ko amahigano ya High People Music Award bice ku bamenyesha makuru bashogenda bare yakurikiranya abarundi cyane bive nuko abamenyesha makuru bari bagiye ngo kujya bacangira iki bari bagiye mu kazi basanzwe bakora minsi yose ahubwo no himiriza abandi ba artiste basohotse bagenda batwaye abamenyesha makuru hama bavuze aya nariya nta mwanya no bitako kuko iyo umuntu avuze mureke amaho bandanya akazi kawe yesi nagashimwe katanzwe ubona muhimire hariya mbega ubona ya bitegurwa guherugero twebwe hamwe kugira ngo dushobore kuba twobagira bon icambere ndakumenyesha ko sijambere ngiye 2019 nari kumwe na Natasha 2021 ndasubiyeyo novuga yuko bobo baraja hamwe bagakora ikintu kimwe kugira ngo bateze imbere entertainment yo muri East Africa muri rusangi uno muslimba tuko turavuga Natasha so nyene yaronse hararonse abandi ba artiste bakomeye kuva mu karere ka East Africa nawo nyene no mu ba artiste bakomeye bashoye kuronka je novuga yuko ni experience nini kumbure tuzofata umwanya mwiza cyangwa umwanya munini wo kwicara kugira ngo tuganire turabire hamwe ingene natwe twokora kugira ngo entertainment yacu itere imbere muri rusangi uravye mu bastari bari hariya mu mushaka kuba mwarababonye mbega kano gashimira ico gashobora kungura ku muziki ndundi bitewe n'ivyo mwabona baganira bon icambere kano gashimira gategerezwa kungura ikintu kinini mu muziki w'u Burundi sagashimira gatangiwe mu Burundi nagashimira gatangiwe hanze y'u Burundi uno munsi Natasha tumufata nka Francine niyo saba uno munsi Natasha tumufata nka nk'umuntu wese ashobora guserukira igihugu akazana agashimwe kuko niteka ku gihugu hariya ni bavuga ngo Natasha ngenda banga bavuga ati umuririmbyi kuva mu Burundi niyo yatahukanya agashimwe usivye ibendera ry'igihugu riheza rigasamirana usivye indirimbo y'igihugu ivuga no ku rundi ruhande ni niteka ku gihugu cy'u Burundi kuko baraheza bagaha agaciro umuziki baraheza bakavuga bati muri kiriya gihugu hariyo aba artiste bakomeye bikanatuma n'aba artiste b'abarundi babasigaye hano nabo nyene bashobora kuronka agaciro muri kiriya gihugu Edison ni wari wenyine wari kumwe na Edison ni posto bwa mbere watubwiye ko umaze guherekeza Natasha message ya kabiri wasuye kuronka kwa Natasha akakubwira Amipro ndifuza kandi ko ari wewe usubira kandi kumerekeza uri kumwe n'abandi bamenyesha makuru kuri wavyakiriye gute bro nibaze kubeshe umumenyesha makuru sategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ejo canke hirya ejo aronse opportunity yo gusohoka sohoke jewe narakoze ariko ndavuga nti pourquoi pas no kwitaba ryegana rya High People Music Award ndatanga iciyumviro baracemera and then ndagenda ndashika ndakora n'abagenzi banje Edison Kivodo Rafael hamwe na team yose yari yagiye turakora akazi twategerezwa gukora inkuru abantu barayironka uno musa agashimwe katashe mu Burundi ka 2021 na ka 2020 karatashe kuko 2020 niba gatanze kubera covid best act kaje ubushimwe bubiri buri ngaha niteka igihugu dushimira Imana kuba yaduhaye kano gashimwe ama dushimire n'Imana kuba twashitse amahoro asante sana ni wari wenyene mwari kumwe n'umumenyesha makuru Edison Ndayahoze Edison ubutumwa wewe n'ubwahe kuri babandi bagumye bacapuza bavuga amajambo menshi ngo muragiye kubera ibi nibi aho ubutumwa bwoca bubwahe inyuma ya nibi soka ntangure ndabashimire ndabura kuba mwaje gutera iteka umwana w'igihugu kuko hari byinshi tumaze kubona hanze y'igihugu aho hamaze kuba mu artiste akaba nomine na cyane cyane hanze y'igihugu uwo mwanya ntabakiri wenyene abarundi bahagurukira rimwe canke abandi umunyagihugu canke mu artiste bahagurukira rimwe bakumva ko ico dukeneye ni ibendera riba rikeneye kuduga nta kindi so Natasha ndabanka ni High People Music Award 2021 rero ikintu ukihari nuko hari umunezero udasanzwe ubutumwa cyane muri ano ma award abaye atatu cyane atwaye 2019 2020 na 2021 n'amakategori atandukanye mugabo tukiva hano havuzwe byinshi ngo ajanye amenyesha makuru benshi ajanye timu nini ngo aya mafaranga yari kuyakoresha ibi nibi ni bimwe twama tuvuga barundi twirinde kwinjira mu buzima bw'uwundi kuko umwe wese afite plan wese afite uko ategura ibintu byiwe kugira ngo bigende neza kuko wowe nka Alan Chine n'abandi bamenyesha makuru ari icyo nashobora kubabwira ngo bakore mu gihe bafite ukuntu bapanga plan yabo kino gihe Natasha nta muntu atazi ko ari mu artiste ni umwana w'igihugu aririmba
rero n'abandi bamirimbyi babonyereho akaruru ko kugira ngo ejo nimba agiye ahantu mu kugira ngo yevite amakuru aza gutangwa atariyo agomba kujana abamenyesha amakuru kugira ngo abari baza gutanga inkuru ubwa mbere kuko wowe nka Alarm cyangwa nk'abandi bamenyesha amakuru baba bariko barakurikirana ibyo bintu live cyangwa sur place biraza gutanga icyizere cy'uko inkuru kiratangwa ariyo gusumba uwahaciye arengana kuko urumva wabibayemo rero kino gihe agashimwe gatanzwe gatawutse hano iwacu hari abaririmbyi batandukanye b'abaganda abandi nabo baratumye kandi ibyo turazi ko byama byabaye ugerageje kuja kuri page cyangwa ku mbuga ngurukana mugizi koresha na high people uraza gusanga hari amaposte menshi ba Dikonzo bari bafite abantu baserukiye abataserukiye nabo bari sur place ikiza kwemeza yuko umunezero uri muri bose uza gusanga bayipostinze ijya nino rero hamwe n'ivyo nibaza ko igikenewe no gukora cyane kugira ngo haruhande yuko Natasha Ngendabanka atahukana zino award habe n'abandi batandukana izindi award na cyane mu bindi bihugu bitandukanye ko Uganda gusa bitegura rero kuba byabaye uko nibaza ko tutumwanya cyane ku bantu bakomeza guca intege abantu bariko barava cyangwa bariko baraduza ibendera ahubwo tubashigikire ndagushimira cyane Edis murakoze cyane kandi mvuge nti congratulations kuko ushitse hagene experience nini nyishora kwa cyane asante sana nawe Natasha abantu benshi barakeneye kumenya kuno mwanya uri ngaha mu Burundi washize mu Burundi wazo dushimye tubiri ariko ari abantu kusha kuno mwanya bakiconfusing ati Natasha dushimye rose kubera iki ba umwanya gato bataho agashimwe ka mbere murabizi muri event ni je gukunda kungenda muri Uganda kubera corona akagashimwe ka kabiri turi heya bamuri kamaye umva rero agakabiri ni East Africa super hit umva rero ni indirimbo ya Papuchera murayizi abarundi barayitoye turatora Okay, Natasha, onyene twakuba kibazo kimwe. Mbega bafatiye kugira muri ayo mahiganwa. Icyakabiri mbega muri kumiganwa nabanje muri kategori zose. Marabibonye sinkunda kuvuga abandi mu mazina. Marabibonye biri kuri Instagram, YouTube, website. Urumva rero abantu bashaka kumenya ko Natasha yakuye cyangwa yaronsa agashimwe cyangwa yakuye. Nisha mutupa huko. Natasha, abantu benshi barakeneye kumenya kuno mwanya uri ngaha mu Burundi washize mu Burundi wazo dushimye tubiri ariko ari abantu kusha kuno mwanya bakiconfusing ati Natasha dushimye rose kubera iki ba umwanya gato bataho agashimwe ka mbere murabizi muri event ni je gukunda kungenda muri Uganda kubera corona akagashimwe ka kabiri turi heya bamuri kamaye umva rero agakabiri ni East Africa super hit umva rero ni indirimbo ya Papuchera murayizi abarundi barayitoye turatora Okay, Natasha, onyene twakuba kibazo kimwe. Mbega bafatiye kugira muri ayo mahiganwa. Icyakabiri mbega muri kumiganwa nabanje muri kategori zose. Marabibonye sinkunda kuvuga abandi mu mazina. Marabibonye biri kuri Instagram, YouTube, website. Urumva rero abantu bashaka kumenya ko Natasha yakuye cyangwa yaronsa agashimwe cyangwa yakuye. Kari muri nako muri 2020 ni Burundi best act
urumva sinari kugenda mu Buganda kubera corona akaga kabiri niko naronse East Africa Super Hit yego Pakuchena yakoze amateka 2020 twarabibonye mu maja atandukanye Natasha wa Pakuchena yakoze amateka ndetse n'indirimbo yakorewe hanze y'igihugu kuri wowe bigwa iri heshusho cyangwa kuri wowe wabyakiriye gute je ndashima reka gusa mvuge ndashima kandi merci beaucoup abantu bose batoye Natasha ndashima ndafise umunezero nari hariya turi na group ndashobora kuzigira ndafanya nazo nani mungire naje no je fais ça va wanangu naye ibindi bibazo biri cyangwa bitatu batabajije okay Natasha bivanye n'ukungene ubona hari insinzi y'abantu bakurindiranye gishika cyinshi kuri wewe ino vibes wari wayiteguriye bingana ndibaza sijyo nyene umurundi wese atoye sabaririmbye gusa me umuntu wese agira ibintu byiza utegeza kuronka abantu baza kukwakira Gisi Natasha kandi imvura sinzi mwaronse imvura Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na mutagishigikirana badashaka kwemera yuko yagiye guserukira igihugu ndabasengeye ku Mana ndabakunda nta kintu nobashira amina ndanoma Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na Sheba yaragiye sana igatuma muvuga ibintu bya telefone mukoze ama 2021 turabonye indirimbo wakoreye hanze yatwaye agashimwe ariko tubwire ni ikihe kigo cyo gukora indirimbo mu kindi gihugu bikabona ko ishobora gutuma gutwara agashimwe hanze si indirimbo ya mbere kubera amaze kuzitwara ari icuro ya gatatu urumva rero ndiko ndakora yego Natasha Labamba amwe mu bantu bagwerekeje ugiye kuzana ubushimwe ndetse abarundi benshi cyane abarundi benshi baragukeje ku gashimwe washobora ko mu mwaka wa 2021 uyu mwaka ugiye gukora gute kugira ushobora kuzana ubundi bushimwe butandukanye nkuko musanzwe muzi ko Natasha akunda kuririmba ndakunda akazi kiwanje murabizi Natasha s'umunezero ndibaza nzokora bazi mwaka ugira rero muri ndiri ibintu byinshi collabo festival novuga indirimbo zanje je nyene ibintu byinshi n'amakategoriya yego Natasha mwadukoreye byinshi ndetse wakoreye byinshi umuziki w'u Burundi ariko gucura umwanya randi promoter sinaje nyene ari umukunzi wawe umufana wawe twaravye ko icyo twokora ngakubwira cy'indege tubona ko byo babizana ikibazo abapolisi usanga yababwiye nabi byo gasanga yamenagura ibintu ariko umuntu uwo mufana arifuza ari kintu kinini cyane yifuza ariko kandi utabonetse no samakofi utabonetse ushobora kugenda ukundi ko nanjye nkaba nk'umutanirwa cyo kubikorera